Well, my people, it's not a blessing. I'm bakunzi ba Kamo TV. People them call me then for the champion most conqueror from zero to hero, from nothing to something. It's bakunzi ba Kamo TV. Uru kumusuri hejuru. Usuye kutubona turi kumwe na Nina tubatubazaniye ikiganiro twise Plateau des Stars. Nina. Ndabakije cyane. Izakomeze neza cyane abakunzi ba Kamo TV twarabemeye ko tuzokwama tubazanira amakuru umuziki agiye atandukanye ari muri industry ya 257 twari twandushimira n'abantu mu commentaire badasiya kutubwira yuko Plateau des Stars yaje mu gihe gikenewe cyane gose aho tuba turi ngaha kugira dusesangure buri kino cyose kiri muri industry cyane kimwe Buja Flavor kiri muri industry ya 257 Nina no munsi aho tuza kurabira hamwe match yarayibaye y'abastar yabereye Cibitoke turaza gusisangurira hamwe ukuntu match yo baragenzwe ku nshuro ya kabiri ca turabira hamwe indirimbo hahiye remix yakiriwe n'abakunzi b'umuziki ndundi ku mwanya wa gatatu turaza kurabira hamwe aho muri Sama Twenga na Mutima le Comédien bega izo bitunganijwe gute bega izoberahe bega ribande bazoba ari muri Twenga na Mutima le Comédien ku nshuro ya kane turabira hamwe amajambo DJ Fernando yavugiye ku mbuga ngurukana bumenyi ahashimira umufasha wiwe ko yakwije cyane 5 millions. Ku mwanya wa gatanu niho tuzakurabira hamwe amajambo y'umubabaro umwanditsi wa Mologo akaba ariwe KDK yaraye avugiye ku rubuga tutarenze kuvugira hano. Hanyuma ku nshuro ya nyuma tuza kurabira hamwe bijanye na Simbizi murabizi yaraye temeje imbere y'igihugu yuko agiye kubana na mama mwamikazi ni nawe wari wishikiye novuga nti kuri terrain byari bimeze gute match yari tunganijwe gute mbega ibitsindo byari bimeze gute muri rusange mu bisanzwe nta bishasha no kuvuga yuko abakinyi baratsinze ko byari ibana abanyamuziki bacu muri mu biki exactement byari bitego bingana ari umuntu yavyigenjemo neza cyane ari we Dramatic nawe yatsinze igitsindo kimwe bafise ariko kino cari rouge tutatahuye cyane ko Mkombozi ntiyakinye muri timu y'aba Mkombozi ntiyabonetse muri timu y'abastar gusa yaratsinze yabonetse nyinshi cyane gose yabonetse muri timu ya Rukundo FC yego kandi byarangiye yinjije byarangiye anatsinze n'abastar bagenzi yaratsinze kandi yarafise vibe nyinshi we yinjiye muri vibe yari yarabonetse yarabonetse twibutse yuko kandi yuko na match byarangiye ari bitanu kuri kimwe ibitsindo bitanu bya Rukundo FC n'igitsindo kimwe cha Dramatic mugabo je igituma iyi strategie bariko barakoreramo yo guhuza abaririmbyi bon ahanini naho badatsinda vraiment no kuri antuka barashobora hari utuntu twinshi dusigaye duhuza abanyamuziki bitari byoroshe yuko bahura bien avant question si yo gutsinda cyane no gutsindwa question nuko kuntu bariko barunga ubumwe cyane bahurira muri vestiaire twarumvise yuko banararana hamwe kubera babaje gukina match nivyo navyo nyene nihugira babandanye ngira bungu bumwe entre bo nibatsika ari ibintu vyiza Nina ni vyiza cyane mugabo rero sasa ikintu ca Mukombozi yagiye gukinira Rukundo FC nawe nyene naheza dusigurire ubundi uri muri Rukundo FC barakurokrise kurumva Mukombozi arazi gukina umupira arazi gukina umupira bisigwa yuko twibaze yuko Mukombozi ngira baramurokrise muri Rukundo FC ngira agiye kuba umukinyi yari gukinira abastar bacu Dramatic viriye mu Birigi agashika abatamwe igitsinda ni hataye ariko je ahanini nibaze yuko twovuga ati yuko ari n'intambwe abadimvye bageze ko yo kuza barahura mu tuntu tumwe atari kuri stage bakaza barahura no kunonora imitsi ibintu nk'ivyo intambwe ishimishije cyane gose ku mwanya wa kabiri Nina turabire hamwe ukuntu indirimbo haye remix kuri wewe nibihe bintu byagutunguye nibihe bintu byagutangaje jewe ikintu cyambe cyantangaje yari Belle Nice kweli yararimbye neza Belle Nice vraiment jewe niwe muntu ntari niteze kandi bon gusa
na Kiriku yarabigenze hariho Kiriku na Bell Nice ego vraiment bara indirimbo ibana yari Chaque mwanya wa gatatu mo Kenzi bon okay reka tubatondeke abantu baryoheje indirimbo ku mwanya wa mbere uvuze ngo haza Bell Nice ku mwanya kabiri hakaca haza Kiriku aho turacavyemeranye ku mwanya wa gatatu naho reka mvuge mo Kenzi tashire mo Kenzi kubera ko na Mokenzi yinjiye neza by the way. Double J yasanzwe ari mu ndirimbo. Yasanzwe ari mu ndirimbo na ntitwamuvuga ko byinshi. Gusa Bell Nice no wa mbere. Bell Nice wa mbere. Niwe yanadutunguye, niwe yanadutanga. Haravuze ati uyu ni Bell Nice yinjiye gutya indirimbo agashika yirimba. Byari ibintu bitangaje cyane abantu batari bibaza. Hanyuma nobaza ko ku mwanya wa nyuma tuje twashira B-Face. B-Face yatubwiye yuko nta amatara ngo abahari ngo twakwaza generateur. Inzu burabwiye ko B-Face akunda ibintu by'ivyuma akunda kuba ari mu maprize y'amashargere mu magenerateur ariko indirimbo answa indirimbo iraryoshe cyane gose vraiment haye remix indirimbo twavuze twagarukanye ngaho muri Plateau des Stars Kensi ari kureka kuryoha vraiment irimwo B-Face irimwo Kiriku irimwo Bell Nice irimwo Mokenzi n'abantu tuzi ko mu industry batanga vibe mu ndirimbo zakabare vraiment bien sûr haye ni kuri mugenda muyirabe iri ku rubuga rwa Alvin Smith iraryoshe vraiment to supporting umuziki ndundi wacu ariko tubibutsa yuko ijya groupe nyene irakwiye gutegura indirimbo bakareka gutubesha mureke gutubesha mutariko muragira ama remix mutegura indirimbo yanyu muduhe show kandi izokwama iryoshe kandi izokwama iryoshe antuka barabikora neza cyane gose neza ku mwanya wa gatatu haca haza ikiganiro ku mwanya wa gatatu twavuze ko haza kuza twengana mutima lo comedian akabazo taraja ku bintu byinshi Nina twengana mutima lo comedian umva haraje Kigingi Sama comedy ubona haje twengana mutima lo comedian ubu uri kubibona gute aba ba comedian nabo nyene bariko baragerageza kuzana vibe uri kubibona gute Nina ni intambwe ishimishije cyane kuko ntitwari tubimenyere cyane mu makomedi twari tumenyere mu bandi ba artiste bategura ariko navyo ibi ni byiza cyane cyo tuca tumenya mbega hatumiwemo bande gira kutubwira abantu batumiwe narumvise ko hazoba hatumiwemwo Melanin Boy Gasore Bishulove n'abandi ego ni Raoul Comedian azoba ari muri cyo giteramo hama Amepro kabari MC bien sûr hakaba hariho na DJ Pro kuva muri Miki hakaba hariho na band izobeka aririmba yitwa Horana Band hakaba hariho na DJ Israel azoba ari mu binga bw'ivyuma hakazoba harimo na Melanin Boy hakazoba harimo na Gasore ndetse na Bishulove mutima yikomeje kuko abantu barimwo deja bariko barantera ubwoba wo guhuza kuri stage imwe Melanin Boy Bishulove urumva yuko ari imagination yagize nziza nini ego ni gusa rero hari ikintu ca twibaza hari umu star avumye mu imisi bibagiye nari nditeze yuko yokwibagirwa muri iki gihe yari kwibagirwa ariyo DJ Fernando turakibaza igituma atabonetsemwo turibaza none ko batumiye Melanin Boy DJ Fernando eske za ndirimbo ba performingana ntazo azohava duga kuri stage wenyine Melanin Boy bizogenda gute canka zogira zimwe ziba no Fox in Love ni sezerano hamwe afite n'indi muri oya gusa azoziririmba kuko na DJ Fernando yaragiye ari umwe araziperforminga za zose yego bon reka twizere yuko bizaba bigenda neza kuri bitangaje batarimwo ariko bizogenda neza muri mutima lo comedian mbega akabazo kaca kaza ngaga Nina mbega mutima lo comedian ni muri Sama King Sama comedy nayo nyene amatwa nsumira izoba mu mpera za Sama iyi competition iri kwibona gute yaba nibaduhe vibe baribwira baduhe vibe nibadutegure batwemeze baduhe ibintu bisikuye ibintu bimeze neza cyane gose kandi turibaza yuko antuka bariko baraduga neza ni ibintu tubonye no munsi King yarateguye King Sama comedy first edition twarabonye ukuntu byagenze neza byari ibintu biryoshe none raba na mutima lo comedian je nibaza iki ari intuze ya kabiri kandi twibaza yuko izo bimeze neza mbega Nina izoba bimeze gute entre izo bimeze gute
ticket simple azoba ari 10,000, VIP akazoba ari 20,000. 2 boissons Braroudi offertes. Ticket 50,000 bagaca guha Heineken zibiri. Table ya 250,000 izoba iriko 4 boissons za Braroudi n'umuvinyu umwe. Table ya 500,000 azoba ari 6 boissons za Braroudi na whisky imwe. Table ya 1 million. Abantu bikomeje. Tuzoja mu 1 million reka ndababwira izo biriyo. Azoba ari ama boissons 10 ya Braroudi plus wine imwe plus whisky imwe plus assiette de poulet. Assiette de poulet nzoja. Ibintu bizoba bimeze neza. Nibaze ko tuzogenda muri ya 1 million. Reka tuzobiraba tuhashika abantu vraiment. Bikazoba itariki 5 z'ukwezi kw'indwi 2024 ikibanza ni kuri Miki kuri Avenue du Large. Igitaramo uriba nka Nina ushoboye gucumva gutyo uribaza ko bizoba bimeze gute? Kizokwitabirwa kuko deja mu bakomediya dufite mu Burundi Mutima nawe nyine abikora neza. Mutima arabikora neza. Neza yuko bizokwitabirwa n'abantu benshi c'est sûr. Teka tuvyizere yuko Mutima twengana Mutima le comédien kandi avec n'abantu bose bazoza vraiment ni en tout cas utari umufano wa Melanin Boy canke wa Vishu washaka kuba umufano wa Gasore washaka kuba umufano wa Haul washaka kuba umufano wa DJ Israel tumwerwa kera kuvuza abantu bakomediya vraiment nta muntu numwe no mu baririmbyi ukunda music urakunda comedy urakunda music kimwe muri izo kandi ikibanza kiragutse Miki Large haragutse cyane gose. Mbega Nina ku mwanya wa 4 naho catubona iki? Turabona ingene DJ Fernando amajambo yanditse ashimira umukenyezi wiwe amushimira ko yarose miliyoni 5 yakwije miliyoni 5. Mugabo ino point twaba tuyifatanya ni point ya nyuma iri ngaha. Mbega DJ Fernando ko yavuze yuko ari we no kuvuga gute mu écrivain yanditse ino ndirimbo yanditse Bellissima. Mbega yarayashikirije kuri stage aho ka video sinzi yuko bizokunda yuko tukaronka muga tukaronse nako ntuzogashirako ajya amajambo yavugiye kuri stage wowe yafashe gutenga Nina. Ajya amajambo yavugiye kuri stage avuga kuyu mwanditsi ko ari we mwanditsi wa Bellissima bon je du coup nabimenye mu imisi heze namenye ko atari we yayanditse sino nari nzi ko ari we yayanditse indirimbo sinzi ko yoba yarabikoze canke ni manque de respect vraiment no kuri niniya cyane ku muntu ashobora kuba yaragufashije ugashika hajya akakwandikira kandi burya Bellissima niyo yatumye DJ Fernando amenyekana cyane gose. Nibaza yuko twovuga yuko Fernando yaraye yisamburiyeko kuko ujya mu mama Kadike nibutsa abantu ko n'umumama yamufashije mu vyerekeye urubanza rwa Dot niho yarari no kuduga kuja hariya Igitega Kadike niho yarari. Narumvise amajambo yavuze na majambo ababaje cyane kuba yamugabiye izina mugabo wiwe yamwise akari muhereza ukacumuma akadifeste kujya numva yuko ni ibintu bibabaje. Abantu bataravya interview Kadike yagize irije zina Bellissima ni izina Kadike ni izina umugabo wa Kadike ni izina yamuhaye yamwise Bellissima ni izina ry'ikirata. Aho abantu benshi bari bibaza yuko ujya mukunzi wa DJ Fernando bari bibaza ngo ni Bellissima ngo niko yitwa basi ko wari uvyibaza jena kuvuga ati sha Bellissima yubahwe uje ni Bellissima wa Fernando kumbe bon kwandikirwa urumva ikosa aho rihagaze Nina aho rihagaze ikibazo cyo kwandikirwa kuko hari ama hit menshi bigeze kwandikirwa bari abastar bari ngaha. Ikibazo aho shisha kiba ni kuja kuvuga kuri stage ngo wa muntu muvuga ngo yanditse ino ndirimbo ngo naze yiririmbe hajya niko kabi kandi Melanin Boys kuri stage siko waravya video yarashatse no kumukalma aramubwira ati reka tubandanye DJ shiramwe ndavuga bino bintu bibaye nibiki gusa iri confirme ni Mologo Mologo yoyo ni Kadike wewe niwe yanditse ariko yimwe amatati ni Bellissima
Bega yanditse ubundi yanditse. Uraza gasate naceshirako. Naciye mvuga yuko entertainment nayigira isubira ishuwe. Mu minsi yahera twari turi muri ba Dramati ba Bface. Umugabo ubu rero Kadike na DJ Fernando baratwitse kino gisagara. Mbega kabaze rero cyambazaga nini? Turi mu muziki. Turi muri industry. Mbega we nawe nishobora kwibaza yuko ushobora kuba ari buzz. Nibyo nanje nguma nibaza. Ariko kwa meme gujya mu mama. Bakunzi ba Kamo TV. Plus âgé kuburyo atoba. Bakunzi ba Kamo TV. Ya mu mama, ni mama ari cool. Urabona ko ari mu mama nyene w'umusirimu, urabibona? Mugabo nawe nyene arashobora kwintroduza mu kabuzz. Mugabo rero sasa turamenya yuko ari buzz yakoze canke ari bagize. Reka tubyite. Mugabo yo bari buzz kugira Berisi misubire vugo. Kuba kabuzz kameze neza. Mugabo nyimba naho ajya amajambo Fernando yavugiye kuri stage imba biri rare. No kuri je ni manque de respect. Ku muntu yagufashije mu bintu byinshi. Byari ibintu bimbabaje vraiment ya video yarambabaje cyane gose. Byaradutaye hasi natwe. Byaradutaye hasi kandi arashobora kuba ari karisamburira ko Melanine Boy gasanga aramuciye imbere. Bibaza ko twayifatanije n'aya majambo yo mubabaro. Wowe umaze kumviza ijya interview wowe yakiriye guteganina. Umaze kumviza. Narabaye choqué d'abord. Narabaye choqué kuko ntavyo narinzi. Ndimo narinzi nkuko nayivuze nitse ko Berisima ari ya DJ Fernando ya. Ariko kandi umaze kumva ajya amajambo yo kuri stage kameme nubwo yari kuba atari we. Yari kuvyihora. Yari kubiheba kuko ijya ni manque de respect. Cyane gose. Ni hatari. So reka tuje ku mwanya navuga nti wa gatandatu aho benshi bari bamaze iminsi bavyumva yuko simbizi twabivuze no mu biganiro giheze yuko mu minsi iza agira ashirima mwamikazi aho twame tuvuga yuko vraiment n'ibintu bimeze neza abantu bari muri entertainment bariko baragerageza gufinaliza ibintu asigaye je mundondere hanyuma ibana mite mushira mu nzu kabisa mugabo ni boni ni antuka ni vyiza cyane gose tuko turabona na Khaoul hariho amafoto yashizeko yagize ati save the date Fleury Khaoul na link yatwengeje nacyushura aho gafoto Bobo naza kudufasha akereka abakunzi bakamu na gafoto vraiment kameze neza ubona Khaoul yari irimo na comment ewana ni hatari aho ariko atubwiye yuko itariki 24 z'ukwezi k'umunani 2024 aho Khaoul ariho azogira ubukwe. Ego vraiment no kuri tuzogwitaba urubanza tuzomwitaba umugenzi. Tuzoja no kwa Simbizi nibaza yuko antuka Simbizi nibaza yuko Simbizi ni tariki 22 ni tariki 22 naho nyene vraiment no kuri tuzogerageza kubereka abakunzi ba Kamo TV tugerageze kubereka the vibe azoba karatanga Simbizi baramuzi yuko ari umuntu ateye amatanga vibe reka tuzoraba ukuntu bizomeze novuga nti ku rubanza rwiwe ego nina nibaza yuko nta kintu dusigaje kuvuga mu plateau de star uno munsi ntaco twaba twibagiye oya naco twibagiye nibaza yuko anini byinshi byari essentiel genda murabe high remix turasubiyemo twingana na mutima la comedy zo betariki 5 z'ukwezi kwindwi anini byinshi nivyo nini ko naba star banyu baraye batsinzwe n'abastar banyu baraye batsinzwe ibitsindo 5 kuri kimwe akashaje no chava mu iteraniro kavura no kuri ibitsindo 5 twabonye yo baci oya ntibikunda muze ko babaza ngo mwatsinzwe bigenze gute gusa Dramati yabikoze neza Dramati yarazi umupira na mipro n'abari bari kabitegura na mipro arazibuka umupira nawe nazo zaragenda kubafasha nibaze ko nawe byameze neza Nina reka ndagushimire yuko ubona muri umwanya tumaranye nibaze ko twashoboye gusesangura buri kintu kimwe cyose cyo muri industry ya kabiri gatandwe yego reka ndabashimira abakunzi ba Kamo TV iyi plateau de star kiganiro mukurikirana burindwi kijako kiba tuko turabashikiriza ivyerekeye biri mu muziki biri mu Buja Flava ndetse n'ibiri hanze ya Buja Flava bakunzi ba Kamo TV tubandanya tubasaba yuko mugira subscribe hama mukaja mu makomata imbara makuru y'umustar twibagiye kubabwira cyangwa mushaka yuko tubashikiriza twe nari naturi ngaho kubanga nimba utari abone toi kugira ngo ntibizoze biragucika tuzobabwira byose byo muzo mukeneye cyane muzo muratwandikira muri commentaire ati dukeneye ibi dukeneye umustar uyu byose tuzobagirira tuhaye ngaho kubwanyu sivyo none dani Nina urakoze cyane gose
yari done for real tuzosoma mu kindi kiganiro ciao